Ndagize gakeye ndagize mwiriwe ku bantu bose bashobora kuba bariko baratwumviriza bifatanye n'aho muherereye. Ikiganiro turiko turagira ino munsi ni c'abarundi, mugabo kirashobora kuba cane cane n'ic'abakongo n'ic'abanyarwanda, kuko tugomba dushikirize ikintu ku bintu biriko biraba mu karere, na cane cane bimwe mu vyaduteye ubwoba, kandi twibaza yuko igihugu c'Uburundi hamwe kivyifashemwo neza coshobora gukemura ikibazo kiri mu karere. Um, ivyo tubivuga cane cane dufatiye ku nkuru yasohotse kuva muri iyi minsi ibiri ya nyuma. Haraciye iminsi ibiri intumwa ya ONU muri Congo atabaje avuga ko uko abona ibintu biriko biragenda muri Congo, ko hashobora kuba hagiye kuba ingwano hagati ya Congo n'u Rwanda, kandi ko iyo ngwano uko bigenda kose izokora ku gihugu c'Uburundi. Reka tubibasomere uko yabivuze. La chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo s'est inquiétée lundi d'un risque accru de confrontation militaire directe entre la RDC et le Rwanda, au moment où Kinshasa réclame un retrait accéléré des casques bleus du pays. Ces dernières semaines, malheureusement, la situation s'est encore détériorée dans le Nord Kivu. Les tensions régionales entre la RDC et le Rwanda se sont intensifiées, amplifiant le risque d'une confrontation militaire directe qui pourrait également entraîner le Burundi, a déclaré Bintou Keïta au Conseil de sécurité. Iyi nkuru y'imiriro igiye kwaka mu karere harimwo n'Uburundi byatunaniye kubyihanganira ko twobinuma, arico gituma twihaye kubwira Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ko ibigiye kuba mu karere bifitaniye isano n'inyifato yiwe yo kudashira habona cane cane jenoside yabaye mu Burundi, kuko irimwo insiguro y'ibiriko biraba mu Burundi mu karere ka Congo. None mwari muzi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe afise umuti w'induru zose n'ingwano ziriko ziraca inganda muri kariya karere ka Congo, ivyo bita hagati y'indyane za Congo n'u Rwanda? Uti nyamuti nuwahe? Nyamuti ni gushira habona ihonyabwoko, genocide yabaye ku bahutu mu Burundi. Ubu mugwi severe washize ahabona ivyemezo vyose vyari bikenewe ko yakozwe, yapanzwe, ikaba yakozwe n'abatutsi b'abahima, kuko ivy'abatutsi biravugwa muri Congo. Abatutsi b'abahima bamatanye n'uwari perezida Michel Micombero mu ntumbero yo gushinga mu Burundi icitwa dynastie des Bahima. Nyamiryango y'Abahima yakoze jenoside mu Burundi harimwo iy'Abacaba arivukamwo Micombero na Buyoya, iy'Abashingo arivukamwo Bagaza, iy'Abasafu arivukamwo Musenyeri Salvatore Niciteretse wa Diocese Bururi, iy'Abahinda arivukamwo ba Artemone Simananiye, n'iyindi. Iyo miryango yose ikaba yaje mu Burundi ije iturutse mu karere k'u Rwanda na Uganda, uko ari indwi canke munani yose iri mu miryango 18 yo mu Rwanda, akaba ariyo yafashe ubutegetsi haba i Rwanda canke haba mu Buganda. Kuwa gatandatu uheze itariki 9 Kigarama 2023 wari umunsi mpuzamakungu ishirahamwe ONU ryibuka imyaka 75 hasinywa amasezerano hagati y'ibihugu vyose kubiraba kwikingira icaha ca jenoside no kugihana bakagihasha mu bihugu vyose cabayemwo,
muri ibyo bihugu caciyemwo ubu hakaba harimwo n'Uburundi ku bw'ihonyabwoko ryemejwe na pararema kuwa 20 Kigarama 2021 haciye imyaka 2 hakaba hemejwe ko intwaro z'abatutsi b'Abahima, intwaro y'abatutsi y'Abahima yari irongowe na Michel Micombero yari ku butegetsi mu 2022 na 2023 niyo yagirizwa ko yakoze ihonyabwoko ku Bahutu, nubwo hari havuzwe ibindi hari bwavugwe yuko ni Nyabatutsi b'Abahima nibo nyene bapanze amahonyabwoko. Buca ariyo tariki, ni ukuvuga ku itariki 8 za Kigarama, umugwi washizweho na leta y'u Burundi wo kuwucungerera ivy'ingene ico caha ca jenoside cifashe mu Burundi, yuko hava hagira ibindi bigaruka canke ivyabaye, umugwi bita ONPCG, Observatoire National pour la Prévention du Crime de Génocide, urongowe na Honorable Jean de Dieu Mutabazi, warasohoye itangazo ritomora icese ko leta y'u Burundi irongowe na Evariste Ndayishimiye ko yategerezwa kuba iza yarasohoye itegeko ryemeza iryo honyabwoko. Usomye neza na nyamugwi ukabona kusa n'udatahura icoba caratebeje leta y'u Burundi gushira umukono ku cegeranyo c'umugwi severe kuko inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye zabisabye. Icanatangaje benshi bumvise ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu bukeye kabiri ku genekerezo rya 10 Kigarama, Perezida Ndayishimiye yarashikirije ivyiyumviro vyiwe ku vyihungabanya ry'agateka ka zina muntu i Burundi no mu karere. Aravuga ubwicanyi bw'agahomeраmunwa bwabaye mu Burundi ku ntwaro z'abatutsi imbere y'uko waja ku butegetsi, ariko asa n'uwirinda kuvuga ko habaye jenoside, ihonyabwoko iryo nyene ryakorwa n'izo ntwaro ziganjemo abatutsi n'Abahima. Reka tureke mumere nk'abamwumviriza ingene wenyene abisigura. Grâce, mesdames, messieurs, tout protocole observé. C'est une joie pour moi de porter la voix du Burundi à l'occasion de ce 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je suis d'autant plus heureux que cette célébration arrive au moment où le Burundi s'attelle à la recherche du bien-être de tous sans discrimination aucune. Après avoir longtemps souffert et enduré tant de malheurs perpétrés par des massacres et des violations massives des droits de l'homme, suite aux effets de la colonisation et des régimes dictatoriaux, la seule voie qui vaille pour nous aujourd'hui est prioritairement la guérison des âmes et des esprits pour mieux embraser la voie du développement. C'est par ailleurs à cette fin que le gouvernement y engage fermement le peuple burundais en établissant la confiance entre les leaders et les citoyens à travers la mise en place d'un gouvernement inclusif, un gouvernement responsable et laborieux, incitant les cadres à servir le peuple en bon père de famille et lutter contre toutes sortes d'injustices. Les Burundais ont déjà compris que le chemin de division et de discrimination n'engendre que malheur et désolation et se sont tournés vers la recherche d'un avenir radieux pour le bien-être des citoyens et notre priorité. Dans son contexte, mon pays a fait de la bonne gouvernance et de la protection des droits de l'homme son cheval de bataille. Nous bâtissons un État fondé sur une justice impartiale, efficace, respectueux des droits humains et soucieux de l'équité. Le Burundi prévoit toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'impunité de toute violation des droits humains dans sa constitution et son code pénal, en conformité avec diverses conventions et pactes internationaux en matière des droits de l'homme.
Par ailleurs, la récente élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme témoigne de notre engagement et de la confiance gagnée au sein des États qui nous ont soutenus et auxquels nous réitérons notre gratitude. Excellences, Mesdames, Messieurs, conscient des efforts consentis dans la promotion et la protection des droits de l'homme et l'attachement aux valeurs véhiculées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mon pays se désolidarise des solutions politiquement motivées ciblant des États particuliers, ainsi que la mise en œuvre de mécanismes spéciaux de façon sélective et unilatérale, sans aucune forme de dialogue constructif avec les pays concernés. En conclusion, mon pays appelle au renforcement des droits de l'homme en adhérant aux principes fondamentaux d'universalité, de transparence, d'impartialité, de non-sélectivité et d'objectivité. Je vous remercie de votre aimable attention. Murabyumvise mwese, nta na hamwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yubahutse kuvuga ijambo genocide, muga ariko aravuga ingene igihugu cubahiriza iby'agateka ka zina muntu. Birashoboka ko umuntu atwara igihugu avuga ijambo riraba iby'agateka ka zina muntu harabaye ihonyabwoko, genocide, icaha kibi cane amakungu yose ategezwa guhana, arico bita c'agahomeраmunwa, kikaba arico conyine kitavugwa uwo munsi, ariko avuga iby'agateka ka zina muntu n'ingene igihugu cy'u Burundi kikubahiriza, ntivyumvikana na gatoyi. Nk'uko womengo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yoba hari abo yemereye kutamenera agatabi, ari naco gituma abantu benshi bamaze kumva iryo jambo ryiwe bibajije ico kibazo c'ikibuza Perezida Evariste Ndayishimiye gusinya itegeko ryemeza genocide yabaye mu Burundi, kandi haciye imyaka 2 babimusavye mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka zikoranye zose, umugwi severe. Ubu hakaba hongeye ko na wa mugwi washinzwe kurabira Burundi, Observatoire National pour la Prévention du Crime et la Punition du Crime de Génocide. Kuva umugwi severe utohoje ugatora cane cane ko ibyabaye muri kahise k'u Burundi ko hari ukuri kwishi kwanyegejwe, nk'akarorero kw'intwaro y'u Burundi ya Michel Micombero ariyo kumbe yateguye neza ihonyabwoko ry'abahutu, mugabo ko na nyareta yabeshi iyo myaka yose ngo ni abo bahutu bari bateye abatutsi mu nzira yo gushaka kubatikiza. Umugwi severe ukaba waranatoye ko n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda zaba mu Burundi ko ziri mu biciye bigacika mu kwifatanya nabo bahima ba Micombero mu gutikiza abahutu. Gatsinzura akaba ari nuko nyabatutsi b'impunzi b'abanyarwanda ngo boba ari nabo bigishije abatutsi b'abahima bo mu Burundi ukugene bofata igihugu biciye mu gutikiza abahutu, gufata igihugu biciye muri genocide y'abahutu, hamwe bikunze iyo ntwaro shasha y'abatutsi b'abahima ariyo twita dynastie de Bahima ikazoca imaze gufata ubutegetsi ibafasha nabo gusubira ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda, kandi bikaba byahavuye bigenda uko nyene. Ikibazo ca Kongo n'u Rwanda, umuti waco birashoboka ko wowe uri mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye birashoboka ko ari we afise mu minwe insiguro yari yarabuze y'igituma akarere k'ibiyaga bigari kaguma kavugwamwo amahonyabwoko i Burundi, amahonyabwoko i Rwanda, ubu naho amahonyabwoko muri Kongo, kuko
mu Burundi niho hari icemezo yuko umugwi uyakora ari umwe wakoze ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi, ni umugwi w'abatutsi b'abahima, kandi ugiye kuraba neza uwo mugwi niwo n'ubu usanga wo kwagirizwa ibiriko biraba muri Kongo. Mu kurindira ko tubashikiriza insiguro zirambuye, hari nk'ibintu bitanu gusa twoba turabamenyesha mufatira ko ku rufatafatane rw'amajenoside yose aba mu karere k'ibiyaga bigari hariya muri Afurika. Ubwo rufatafatane Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yategerezwa no kuba yari yaravyumvise igihe c'amasezerano y'Arusha mu 2000, kubera byari byavuzwe nk'uko tubisanga mu rwandiko rwa Professeur Frank Chork wa Université Concordia yo muri Canada yari yarusha. Ica mbere mwosigarana ni kwihonyabwoko ryabaye mu Burundi ku ntwaro z'abahima rifitaniye isano na jenoside yakorewe abatutsi Rwanda mu 1994. Ica kabiri, kw'imigwi y'abatutsi b'abahima yateguye jenoside yo mu Burundi ku ntwaro ya Micombero kwifitaniye isano n'imigwi yo muri FPR y'i Rwanda canke imigwi za M23 muri ivyo biriko biraba muri Kongo. Ubwa gatatu, ico nyene ko byari byaravuzwe mu 2000 mu masezerano y'Arusha, Professeur Frank Chork mu 2000 bariko barasigura ivy'inyandi zo mu Burundi, yaranditse urwandiko memorandum ahasigura yuko asaba igihugu ca Canada yuko cofasha gusaba ONU kugira hemezwe ihonyabwoko ryabaye mu Burundi, asigura neza ati iryo mu Burundi ryo 2022 ryo kwemezwa si Burundi gusa bwohakirira, byari gushobora gufasha n'ibizoba mu Rwanda, byari gushobora no gukingira ihonyabwoko rizoba mu Rwanda. Ivyo siwe wenyine yabivuze, na Madamu Rosa Ndayahoze Karambizi yari yabyandikiye ONU ati iri honyabwoko ryo mu Burundi rikaba ridahagaritswe rizorohira kuja mu Rwanda, kandi vyagenze uko nyene. Ica kane nuko jenoside yabaye i Rwanda 1994 iyitaba nyene ibiriko biraba mu karere ka Kongo ntibiba biriko biraba uyu munsi. Ica gatanu ari naco canyuma duhereza ko aha akaba ariho dukura kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe yo bitahura neza ko yari gusohora itegeko ryemeza ihonyabwoko, kuko uko gusohora jenoside yakorewe mu Burundi cane cane kuri ivuga abayikora birashobora gufasha kugarura amahoro mu buseruko bwa Kongo, hamwe isi imenye yuko hariho urufatangane y'ihonyabwoko ryabaye mu Burundi n'iryo mu Rwanda nibiba biriko biraba muri Kongo. Hamwe abikoze kwibaza ko n'ikidare c'amahoro bimwe bita Prix Nobel de la Paix en Afrique de Grand Lac Evariste yoshobora kugica. Naho rero abamwegereye bumvise ibyo turiko turavuga, mu minsi tuzobasigurira neza kimwe kimwe caco ingene bifatanganye, naho ubutaha tuzoba dusubira.